ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko murakurikirana ikiganiro muri hanyuma turabashimiye ubwira kandi twa mwahisemwo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo heritage ni Himbaza nkuko mubimenyereye muri kano kanya n'umwanya mwiza dufata wo guhimbaza Imana turi kumwe n'abatumire namwebwe rero kuri umunsi nkuko mubibona ndi kumwe n'abatumire biteka ni Yannick na Divine ndazi yuko mu kanya turaza kumenya ibitari bike reka ndabaha ikaze baturamutse hanyuma banatwidondora nibaza ko nohera ku mwigeme Okay, ni ku mazina nziza Divine Light tumuhimbaje ni nziza Divine Light asanzwe asengera hehe muri Christ Holy Center umurwi Holy Sound ego umurwi Holy Sound come on niteka kuronka umwigeme avuza instrument muri émission merci beaucoup watanguye kwiga instrument ryari bon ndamaze nka 2 ans wow 2 ans usanzwe n'umurongozi wa Holy Sound ego mu gisagara ca Ngozi ego kazi cyane merci beaucoup wonderful hanyuma bo je nitwa Yuta canke Yannick canke Jibu yaragaje kubasigurira abavyeyi banyise Jibu Yannick hanyuma rero Jibu naciye ndagahindura ndagashira muri rw'Igihinde uza gusanga kitwa Yuta okay kuri naciye nshima kwa actualize Oriedo Jibu kugira ngo twitiranwa na yamazi ngira abantu bakurikirana imihora yawe barabona yuko ni Yannick Jibu canke Yuta kariko nakonyene Yannick Jibu ba Yuta ego hanyuma nawe usanzwe usengera muri Holy Center mwishengero rya Holy Center rya Bujumbura kwa Apotre Jean Paul Mani nakiza nkaba nsanzwe mpagarariye n'ama Holy Sound yose yo mu iryo shengero aho rimaze kugarukira hose ego wow turaryohewe cyane kuba tugufise hano merci beaucoup naye ndaryoherwe ko kwitaba ubutumire bwo guhimbaza ngaha kuri televiziyo yacu dukunda cyane ego ni Yuta abantu bamenyereye no ku ndirimbo ubundigina ego twanzigiye vraiment turiko turahezagirwa nayo cyane hanyuma rero kazi cyane okay nyoza ko kugira abantu baje muri mood reka dufata kanya wanze muturongore mu Himbaza Uzokwama wewe ubwanje
mwami witsa Abisirayeli wajya mu kiyaya gitukura ibikorwa byawe ni byiza ku murango mw'ijoro ku mugoroba ahantu hindagurika twagwa mu myanya yetose wa muri Kristo uri Imana nziza manta sobregenesha rabababare yamama kosenebere rekenesha bababare rika yamante yamama mama sololone regenesha bababare mante nene yamante nemo sharama yama Darkness, my God, that is who you are. We make miracle, promise keep, light the darkness, my God, that is who you are. But sing we make miracle, promise keep, light the darkness, my God, that is who you are. Oh, we make miracle, promise keep, light the darkness, my God, that is who you are. Oh, we make miracle, promise keep, light the darkness, my God, that is who you are. Oh, urakora ibitangaza, urakora ibitangaza, anushitse amasezerano, mama, uko nikuri. Urakora ibitangaza, anushitse amasezerano, mana, uko nikuri. My God. Go we make a miracle worker. Oh. Hallelujah. Yes. Nubabaza biga Uguhimbaza Imana gusibuye iki kuri TV. Guhimbaza Imana nisunze ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izagira amashimwe y'abana bayo. Naratahuye yuko guhimbaza ari akaryo keza kugusangiza Imana mu bikwerekeye byose. Ni kuvuga yuko ushaka ko Imana igaragara mu kintu ushaka urayihimbaza. Nta kindi kintu Imana nta handi hantu batari mu mashimwe. It means yuko ntiyumva amarira kurira. Okay? Jane uko ndabyumva ni kuvuga ko Imana atahandi hantu iba kandi ahantu haba Imana hari ubuzima. Ni kuvuga yuko nubwo bari mu muryango wawe ubona ko ari ibintu bitari biragenda neza ugatangura guhimbaza Imana. Imana ikiza ikabyagira mu muryango.
ubwo nyene hacaza ubuzima kuko ari Imana iri hari ubuzima. Ni ukuvuga yuko abariko barakurikirana ikiganiro ndazi ko imiryango itandukanye aho usanga peut-être yuko hariho situation abantu baba bariko baracamo ni ukuvuga yuko ku bwa divine ababwira ati fata umwanya himbaza Imana. Cy'ukuntu ndabitahura ni kuvuga yuko nko mu miryango ubona ikintu kitagenda neza ntushuje imbere y'Imana ukarira ngo Mana kweko Mana ahubwo tangura watura icyo ushaka ko kiba. Nimba nko mu rugo mutari kumurahoza n'umugabo bashobora kuvuga ati Mana ndagushimiye ko wampaye urugo rwiza, ndagushimiye ko umugabo wanje ankunda kandi ibintu byose abikora neza cyane. Muri ico gihe Imana ikizika byagira mu Mana ishimwe kandi bica byambara ubuzima. Haleluya. Wow. Nukuvuga yuko bubaka atmosphere. Reka tuje ngaha kwa Yuta. Uhimbaza Imana kuri Yuta sinsiguriye. Mbo nibaza ko guhimbaza Imana kubinyerekeye bifise insiguro yagutse cyane. No tangura kuvuga mu gitondo nkashikana ku mugoroba nkasubira nkatangura ntarabironkera insiguro. Mugabe cyo nababwira coco burya Imana yacu turashaka tutayizi. Kubinyerekeye Imana nje n'ubusi ndayimenya neza. Mugabo gusa bakungene bimeze igenda irihishura ku munsi bivanye n'ubusabane tugiranira. Amen. Uko yihishuye ejo biratandukanye nuko yiza kwishura uno munsi ku buzima bwanje. Kandi biratandukanye cyane gose nuko izo kwishura ejo ku buzima bwanje. None mugabo rero iyo hageze guhimbaza bisigura iki? Afate guhimbaza ndiko ndahimbaza Imana. Imana iyo ndayiretse ikaja hejuru. Nanje nkaja munsi ndiko ndayihimbaza. Ubu nyene habatanguye kwitangura kumbona no kubona amabezwe no kubona ibintu byose nkeneye. Hanyuma ikindi simpimbaza Imana kubera ko ndi mu bibazo canke simpimbaza Imana kubera ko nabuze ico nkora. Ahubwo guhimbaza Imana burya mu bisanzwe nibwo buzima bw'umuntu wese w'icaremye. Kubera guko nta kintu kimwe kwisi kitaremewe guhimbaza Imana. Amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, ivyaka byo mwijuru, imisozi, my God. Ivyo byose byanemye n'Imana kugira ngo bihimbaze Imana. Rero guhimbaza Imana mu bisanzwe c'est la vie normale y'umuntu wese w'icaremye. Ahubwo igitangaza n'umuntu adahimbaza Imana ari caremye. Kwa Imana yabiremvye byane kugira ngo biyihimbaze. Rero nikindi kintu Imana ndashoboye. Burya Imana ishoboye kwihimbaza. Burya nkubu nawe nofata kanya nkakuririmba. Wonezerwa cyane. Ayo nigihe wogenda utusangura kuri konte kuri kintu kiriyo vraiment kugira nshimire. Uzurabe n'ahantu harabami hategezwa kuba hari abantu bahimbaza. Basi vraiment ahantu hari umwami cyangwa president ntashobora kubura abantu bariko bararirimba ntikibaho hategezwa kwa hari kirori. Ayo muri characteristics z'ubwami hari abantu bahimbaza. Ubwami bw'Imana nabwo bari abantu bahimbaza. Kandi nyijuru amasaha 28 bama bariko barahimbaza Imana. Kandi majambo Imana ishobora kuba abantu batagira umuziki. Ntibibaho. Burya yibera mu mashimwe. Amen. Wow, ati ushaka kuzana Imana mu aho uherereye everywhere. Hitani nanga tangura himbaza Imana. Ntishobora kwirengagiza kuza ahantu ariko arahimbaza Imana. Haleluya. Ati mushaka kuzana Imana mu gihugu canyu, site yanyu, gisagara canyu, himbaza Imana. Himbaza. Haleluya. Okay, nibaza ko ari naho ngomba ce nca juste bavuze guhimbaza Imana mu bihe byose. Kuri Yuta bisiguye. Oh wow. Urangiriye neza cyane gose. Guhimbaza Imana mu bihe byose. Sanzwe Bibiliya iravuga ngo umuntu anezerewe nahimbaze. Ubabaye nasenge. Hari amaway abiri kubona n'Imana washaka gusenga. Hanyuma iyo ufise ibintu bikugoye ni sawa cyane. Mbwa kandi unezerewe himbaza. Mugabo mu binyerekeye jewe burya ubwami bw'Imana donc Yesu Kristo igituma yaje ngaha kwisakishura kwari kugira ngo azane ingeso yo mwijuru ayizane ngaha kwisi. Aco gituma yigishije abantu gusenga ngo data ngo ivyo biba mwijuru bibe ngaha kwisi. Bisigura biti mwijuru nyimba bahimbaza ntibarigera bazana cyo twokwita igisababu canke
icire gubuzo muno musi ngo musi turaza gusiba ngo 24 ntiziza gukwira rero nanje kubinyerekeye nta situation nimwe numva iyo mbuza kuduza ibiganza ngo mpimbaza umwami ico vraiment kuri jewe kirazira aho hose kuri po yose noba ndiko n'ubundi wese ari karankurikira vraiment Imana utayihimbaje guma yitwa Imana rero ama situation siyo atumuda himbaza Imana aho urahimbaza Imana kugira ama situation yabimenye ni nka we yo gutangariza ibintu by'abyo byose ati be God ego vraiment musanzu hari Imana kandi burya uri kuraraba mon frère ama challenge ku isi existe arabaho mugabo ama challenge yose Yesu Kristo yaratsinze Kwako yaratsinze rero twebwe turi mu bantu turi mu ntambara tugwana yarahitse la guerre d'un chrétien se termine avant le combat ava kuja kugwana intambara iba yarahitse aje kituma rero tukabishira ku mwanya ahubwo duhimbaza Imana amen kwa divine bavuze bati himbaza Imana mu bihe byose guhimbaza Imana mu bihe byose yes n'ubundi ndisubije mu ry'Imana yes yeah ijambo ry'Imana rivuga ngo mwame mushime ni kuvuga yuko cyo mfatire no ku umuntu iyo mushimiye yakoreye ikintu ubutumwa kongera ngo harakantu baramanova ngo merci ngo yaramaze amapere kwa kati ubundi gushima ni ikintu gikomeye cyane ku bana b'abantu donc uyu muntu yagukoreye ikintu ukahokonesa ico yakoze ukavuga ngo merci wenyine uwo muteye intege zuko n'ikindi gihe ukorera ikintu nyinshi ya rero gushima mu bihe byose nivuga yuko nkuko umukozi w'Imana wundi yabivuze burya mu isi hari ibibazo mugabo ivyo bibazo bisanga ofise iyihe nyishu kuko ibibazo birahari mugabo bivana nyishu bihereza sinzi ko donc dufatireho muri examen urashobora kubona ibibazo donc bavyanditse kuri tableau ariko we ubibonye ntubone ivyo bibazo ukabona inyishu nuko no mu isi dukwiye kubaho ibibazo biraza ariko muri ivyo bibazo nyine hari n'inyishu jambo tuvuga ngo ni Imana bwihamagara ibitaronke biri Imana yarabonye umwijima ikibona mu muntu yavuze ngo umwijima numveho muri wa mwijima yahamagaye mu muco ni kuvuga no mu bintu byose bitwerekeye turashobora kubona ibintu byo biragenda neza mugabo wowe uvyitiriye zina ubona mwiki nimba ari ikintu kitariko kiragenda neza ushobora kuvuga cya kindi ushakamo kandi kiva muri ico nyene ya twigana Imana nk'abana bayikunda nimba Imana ihamagara ibitariho nk'ibiriho nanje ndashobora guhamagara ibitariho nk'ibiriho kandi nyene birumva birafise amatu yo kumva kuko ni Imana yakoresheje ijambo kugira ngo ireme ibintu byose mbega byo bifatanye n'akanya Imana yabwiye abantu bo mu isezerano rya kera Abisirayeli ibabwira ati ntihazagira umuntu yiganye ntimwidodombe never ahubwo mwimbaze yes donc ruba ko guhimbaza ni ikintu kinini ya cyane kandi jewe umuntu ahimbaza ndamuba kuko uwo muntu ni umuntu afise capacity yo kwega Imana akayibyagiza mu kibanza ni kuvuga tugarutse no muri Bibiliya hajya igitambara cyo gikingira hera donc kugira ngo nta muntu arafise uburenganzira bwo kwinjira mugabo igihe kimwe harabaye abantu bahimbaza Imana ikirurukira donc Imana vraiment general tawe yo kwimana ashobora ko resista nisha kwirengagiza ku bana hari amashimwe rero uvuga yuko igihe cyose nanje numva umengo Jesse nigera ngira umutwaro mu buzima simbona imitwaro ahubwo muri cyakindi nyene camamagara ico nshaka muri cyakindi ya sinkuraho bya bindi ngo kubisanzwe hari abantu bakikwana aho tugwana sa inyama n'amaraso intambara zose Kristo yarazirangije ahubwo twebwe ikintu duhamagarirwa no kubaho inyungu y'ico Kristo yahejeje n'ubu hari abantu sagasanga biri kurasenga ubukene kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo yarihinduye umworo kugira ngo ubworo bw'iyo budutungishe bisaba ko twama twiga ijambo muri iryo jambo tukamenya ibitwerekeye nimba twebwe twizera kandi yes kandi umuntu abaho sela n'ubumenyi afise ushaka kubaho ubuzima bunini urondera ubumenyi bunini cyane umuntu adashaka kubaho nashaka kumenya haleluya ko aho garukirije kumenya aho garukiriza no kubaho umuntu ari umuntu adashaka kwibaza yuko
nk'ubu dufate ukuntu nafashe ino mishatsi ndayisokoza burya bino bivana n'ubumenyi ifise hari umuntu atazi ko bibaho ntashobora kubikosokoza atabizi bivuga yuko ikintu umuntu agaragaza kiragaragaza we wavwe n'ubumenyi afise muri we. Ushaka kuvuga yuko juto kuko Yesu hari ikintu yigeze kubwira umusamariyakazi arambwira ati mwebwe mwadoha muhimbaza Imana mutazi ariko natwe duhimbaza Imana tuzi. Birafatana n'ubumenyi rero kugira ngo ushobore guhimbaza Imana neza. Yes, urazi ikintu kimwe kandi jewe ikintu kimwe ntahura umuntu ahimbaza ategetse ko ari umuntu asenga cyane kuko please uri kurasenga ni nka dialogue ugiranira n'Imana irakubwira byinshi ukabona ubwiza bwayo bikagutera wumva uri kurahimbaza. Hari impamvu ushobora guhimbaza kubera ko uri kuhimbaza uruzi urugeze ugeza ko guhimbaza niko rugeze ugeza ko kumenya Imana. Urugezo uhimbaza kw'Imana nibwo rugezo uba uyiziko. Yes. Amen. Wow, reka twongere tuhimbaza Imana antuka ayo majambo n'amajambo akomeye cyane. Wow. Turi indirimbo ngo ufise impamvu yo kuririmba ngo nitwa amashimwe. Yes, come on. Ufite impamvu
nibaza kandi mbega umuntu yohimbaza gute mu byiza canke mu bibi yohimbaza gute okay hamwe n'uvuga uti it is hard birakomeye biragoye biri hard umuntu yohimbaza gute divine je ntanzwe akarorero nabivuze ko ibibazo mwisi yabaho ariko bivana n'ishuri heje hari igihe umuntu ashikirwa na challenge akumva umengo biramunaniye gushobora kwakira ariko muri ivyo byose niho tuba dukeneye cyane kwegera en fait umuntu nasenga cyangwa ahimbaze kubera abona ibintu bimeze neza cyangwa ari mu mutwaro gafite umutwaro oya turahimbaza mu byiza n'ibingo twame dushima impamvu Imana yavuze ngo impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twame dushima mu byiza mu bibi ni kubera ko irazi ikintu cyitwa gushima donc iyo uri kurafata ushima ni cya kintu nyine navuga ufata ikintu warushaka ukagikura muri kigenyera kuko Imana yahamagaye umuco mu myiza niko natwe turafise Imana iradu jambo cy'Imana ivuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi ngo abarukunda bazorya ivyo Rwanda ni kuvuga yuko ibintu byose turabirema biciye mu jambo uko Imana yabikoze iravuga ngo umuco nubeho iravuga ngo isi nibeho itafashe umwanya ngo yikonsantre ariko kubera ijambo natwe nyene dukojeje kano kamwe twahawe twashobora gushima Imana duhamagara vya bindi vyiza dukeneye kuringa ibyo twizeye ego tuvuga ico dushaka ko kiba haleluya wow yita mbo nibaza ko ngerageje kwishura ico kibazo hariho akantu mu tuntu 10 nigeze kwandika ndagenderako twa attitude d'un chrétien kubera ko twese nokurona tudondagura reka ni ishure kubera ko harimo kamwe muri ako kagira k'icumi kavuga ati vivre au-delà des circonstances amen umukretien wese cyangwa umuntu wese ashaka kubaho neza mu buzima ategerezwa kuba hejuru y'ama circonstances utegerezwa kuba muri capable ku ikintu cyose kije gihagarara ku mutwe gitambukirako you know ibintu by'umwijima naho bisa bisaniye n'umuco uko biri kose hagati y'umwijima n'umuco ikiganza turakizi n'umuco ikibazo nukumenya ati ndiko ndagendera mu mwijima kandi umuco uhari burya hari umuntu bashobora kugenda mu ijoro agatsitara afise telefone yaka mugiye bitawe ko telefone yiwe ishobora kumurika acamukisha telefone akacabana kugenda neza amen ngira ni navyo juste mwiyumviriye ko mu kugira buja in worship ngozi ni worship n'izindi evenement zo kuramya musanzwe mu gutegura mu ishengero ego mbo ivyo navyo nyine ni sawa gose zirafise ama objectif musanzwe ama objectif y'ama worship dukora muri eglise afise intumbero y'ubumwe limite mba worshipers nk'ubu tugutumiye twebwe dukunda kuza kwanza tukakira impemu yawe tugakorerana tugakundana tugasangira tugafata umwanya wo gusenga tugakira ibintu burya nagira ndakubwiza ukuri nta basirikare bankanira ku rugamba oya ntibibaho iyo mwankaniye ku rugamba muca murasana canke muca mutsinda mugabo nagira ndakubwire iyo turiko turahimbaza Imana nico gituma ntubona amakosa y'abantu canke ngo n'ikindi na kimwe utegeza kubona umutima watumye muri imbere y'Imana nico gituma keshi tubikora danite nko muri iyo tuvuze ati bujani worship tuba dushaka n'ibintu biri nk'igisagara cyose cya Bujumbura gice kiza duhurira ahantu hamwe duhimbaza Imana tutaravye ngo bariya ni bande ngo bariya ngo nabagira iki ngo bariya ngo nabahuri center ngo naba GGC ngo nabaki ngo na muri spirit garden turavye uko dutandukanye mugabo ico tuzi turugingo rumwe rwande kwa Kristo kandi ishami ryose ridacometse kuri we ngo ryame icoba ciza ryo tutugwa rigaturirwa rero twebwe turi kuri Kristo kugira ngo twame natwe ama evenement dukora kwako tuzi ko guhimbaza tuba duhimbaje Imana imwe tuvuga tuti ko tugize bujani worship burya twize yuko umunsi umwe tuzogira bujani worship igisagara cose tano mwavuyemo agaca ba alert aho n'umunsi ni buja nanje ndi ngaha muri Bujumbura
rero ndiko ndahimbaza muri bujani worship peut-être nibarakwira bose mugabo burya nuwo mutima dufise wo kumva dutandukanye tuko turahimbaza n'abasirikare badakundana bari ku rugamba rumwe. Exactly. Imbere kubarekura waymaker muturimbishe waymaker hanyuma tuca turangiza ikintu kanya. Yeah. Yes. Yes. N'akantu gatonya jitse. Wow. Indirimbo ikomeye. You are here, walking in this place, and we worship you. We worship you. You are here, moving in our way. We worship you. We worship you. You are here. You are walking miracles. We worship you. We worship you. We sing, we make miracle, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. We sing, we make miracle, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving this place, moving in this place. Worship you. We worship you. You are here, God. You are here, walking in this place. We worship you. Oh, we worship you. Oh, when make a miracle, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. When make a miracle, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Urakora ibitangaza kandi ushize amasezerano Mana uko ni kuri. Urakora ibitangaza kandi ushize amasezerano Mana uko ni kuri. 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 Come on. Uko ni kuri. Uko ni kuri. That is who you are. 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 Merci beaucoup. Mwakoze cyane Yannick, mwakoze.
merci beaucoup namwe mwaraheze cyane gusa kudutumira. Amen. Thank you. Merci Divine. merci à vous nakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro cy'ubwiza cyane mwaraheze. Amen. Thank you. Namwe mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Reka tukirangirize ngaha tubabwira ngo mugumane ishimwe aho muri hose no mu bihe byose. Himbaza n'ubutaha. Bonne aventure Nick. À très bientôt.